Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye agahinda, ni amakuru ababaje kuri bamwe ariko akaba intsinzi ku bandi. Turagaruka ku rupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho tuza kubasangiza byinshi byinyegeje mu rupfu rwiwe, ndetse tukababwira ibihe bikomeye cyane umuryango we uriko uracamo, aho tuza kubaha intahe y'umutambukanyi w'umukuru wa Ndikuriyo, w'umugore wa Ndikuriyo, aho yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba ayerekeza ku rupfu umugabo we yapfuye, ndetse agahamya ko yishwe n'abasende DFDD bagenzi biwe. Ariko ikimubabaje gusumba ni uko gushika uyu munsi atarabwirwa ibyashikiye umugabo wiwe, ndetse ataranabwirwa ko umugabo wiwe yapfuye, mu gihe we amakuru afise kandi yizewe ari uko Ndikuriye ibyo byaheze ku munsi wo ku cyumweru. Uyu munsi akaba atagihema umwuka w'abazima, ariko leta ikaba itava mu gacerere ngo ivuge ibyashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku nkuru y'umubabaro kandi iteye agahinda iri kuvugwa ku murundi usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga, akaba ari umukuru wa Fokode Pacifique Ninahazwe, umaze igihe kinini atabariza abarundi kugeza naho atabariza abitwa ko ari abanzi be bagiye bamuhiga kenshi ngo bamwice. Murazi ko n'igihe Bunyoni afatwa ari we wasemereye kugira ngo ntiyicwe, mu gihe Bunyoni yamuhize imyaka myinshi kugira ngo amugandagure. Ibi bikaba byareretse abarundi ndetse n'abandi bose bakurikirana ibibera mu Burundi ko Pacifique Ninahazwe ari umugabo Uburundi bukeneye, ndetse n'abarundi, kandi ko ari umugabo utabariza bose adatoranyije. Ariko nawe muri no minsi akaba ari mu bihe bigoye kandi bikomeye, aho amagara yenda kumucika, nawe akaba ameze nabi cyane. Tukaba dusaba abarundi ndetse n'abakurikira uyu muyoboro wacu wa YouTube Shiramatsiko TV gusabira bikomeye ndetse no kugumya gusengera Pacifique Ninahazwe, kuko ararembye cyane kandi amagara yiwe ageze ahantu habi cyane, aho umwanya n'umwanya nawe ashobora kuducika. Ariko bikaba ari ibintu byababaza bikomeye abarundi kubera igikorwa gihambaye kandi cy'urukundo akorera abarundi, aho atabariza abagira bicwe bikarangira batishwe. Murazi nk'ibyo yamukoze aho yatabarije abasoda b'u Burundi bari muri Kongo, ibintu bimwe na bimwe bikagenda bihinduka, ariko uyu munsi amagara yiwe ntago yifashe neza. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido ry'amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero reka dutangurire kuri no nkuru y'umubabaro, inkuru yababaje abarundi isinzi, yaba abagumyabanga yaba abatarabagumyabanga, ariko ku rundi ruhande akaba ari inkuru yaryoheye abatari bake, harimwo n'abo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Bivugwa ko baba barateguye uru rupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Twagerageje kurondera abegereye umuryango wa Ndikuriyo cyane cyane, aho twagerageje kurondera umutambukanyi wa Ndikuriyo kugira ngo atubwire ibiriko biraba ndetse n'ibyashikiye umugabo wiwe. Ariko message yaduhaye irateye ubwoba, yuzuyemo agahinda. Urumva nyine nawe umutambukanyi wabuze umugabo wiwe akamubura mu buryo giturumbuka, ndetse akamubura yarozwe. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda. Yatubwiye ati, mugabo ubu nanjye sindaronka ibyerekeye umugabo wanje, gusa inkuru mbiyo nayimenye. Namenye ko umugabo wanje yitahiye, yitabye umukama. Namenye ababigizemwo uruhara kandi ndamenya ico azize. Nukuri ndafise agahinda ku mutima, ndababaye cyane.
ni ukuri Imana yonyine niyo kuntabara muri bino bihe ndiko ndacamo, bitari ibyo nanjye ndakurikira umucanco wanjye. Ni ukuri ubu butegetsi buri ngaha barabuvugaga simenye ibyo bariko baravuga, gusa ni ubutegetsi bubi cane kandi ni ubutegetsi budakundana butanakunda abenegihugu. Ubu ariko ntahuye ko iyi ntwaro ari mbi cane, bahora bavuga ngo ni intwaro y'agahotoro, ni intwaro y'agacinyizo, sindabyumve kuko nari nyirimo, ariko uyu munsi ndabonye ibyo ikoreye umucanco wanjye n'ukuntu yakoreye bikomeye uyu mugambwe CNDD-FDD kuva mu ntango gushika ushitse ku butegetsi. Inyiturano bamuhaye nta yindi uretse kumugandagura, bamwishe nabi cane, bamwishe urubozo, bamuhaye uburozi bwica nabi cane bwo mu bwoko bwa puderi. Kugeza aka kanya nta makuru y'uwanje ndahabwa n'ubutegetsi, barankumiriye bakumira n'abanje kugera aho uwacu agwariye. Ni ukuri birababaje kandi birateye agahinda. Ubutegetsi ntiburambwira ko uwanje yamaze gucikana, gusa njyewe namaze kumenya inkuru mbi cane. Gusa nibashake banabirake kuko n'ubundi nibo bankoreye iri bara. Ni ukuri ubu butegetsi burababaje kandi burateye agahinda. Ubwo n'ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ubwo n'ubutumwa murantunge bw'umutambukanyi wa Ndikuriyo, aho yagaragazaga akababaro n'agahinda afise aterwa n'urupfu rw'iwe, ariko n'ubutegetsi bukaba budashaka kumubwira ibyashikiye umugabo we. We rwose arerura akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD aribwo atahuye ko ari bubi, gusa n'abandi babukorera uyu munsi bazajya babimenya igihe buzaba bwabagejeje mu kaga. Aravuga ukuntu twahora ndetse n'abandi bahora bamagana ubu butegetsi, ariko akabifata ko ari ukwanga igihugu ndetse no kwanga umugambwe. Akavuga ko uyu munsi aribwo yabitahuye igihe uwe apfa yishwe na bagenzi be, ariko ntibanamubwire ibyamushikiye. Ni ukuri urumva ko mu butumwa bwe harimwo akababaro kenshi, urumva ko rwose harimwo byinshi biteye agahinda. Gusa benshi bari muri ubu butegetsi bwa CNDD-FDD niko bazajya bisanga bagenjwe, kuko biraboneka neza ko muri CNDD-FDD bamarana bazira ibibanza ndetse bakazira kunda itunga, dore ko Ndikuriyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze igihe amwinginga ngo yigire ku ruhande atazamubangamira mu matora yimirije imbere, ariko Ndikuriyo akanana akavuga ko adashobora rwose kubikozwa. Ibyakozwe nta kindi, Ndayishimiye yahise ategura operasiyo ikomeye cyane yo gutuma uburozi araza abutera mu modoka ya Ndikuriyo. Ubu burozi bwahawe Ndikuriyo burateye ubwoba. Ni uburozi bukunzwe gukoreshwa mu bihugu rutura bishaka kugirira nabi abanzi babyo. Ubu burozi burakunze gukoreshwa n'ubutasi bwa Isiraheli bita Mossad, aho babukoresha cyane cyane bagandagura abashaka guhungabanya ubutegetsi bwa Isiraheli, cyane cyane ababarizwa muri biriya bihugu by'Abarabu ndetse n'abandi banzi babo aho baba bari hose mu bihugu bitandukanye. Mossad ubu burozi bwahawe Ndikuriyo nibwo ikoresha cyane. Biravugwa ko ari uburozi bwakozwe n'Abarusiya, uburozi Uburusiya nabwo ubwabwo bukoresha mu guhana ndetse no guhana abagambaniye igihugu. Bwarakoreshejwe ku mutasi ukomeye cyane wakoreraga ubutasi bw'Uburusiya, ariko bikaza kurangira ahungiye mu Bwongereza, aho uburozi bwakoreshejwe bikarangira nta n'igihe gishize apfuye. Biravugwa ko ubu burozi bwahawe Ndikuriyo bwatanzweho amafaranga atari make, bwatanzweho amafaranga menshi cyane, aho benshi mu Barundi baharuye ayo mafaranga bagakorora amosozi barabye ubuzima barimwo uno munsi. Amafaranga yaguze uburozi bwahawe Ndikuriyo yashobora kuguzana mu gihugu iritiro zitabarika z'ibitoro. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigumya kuzingamika ubutunzi bw'igihugu, ndetse benshi bakavuga ko Uburundi bwishwe n'ababutwara, k'igihe Uburundi bwabona izindi ndongozi zitari muri CNDD-FDD Uburundi bwatera imbere ku rugero rukomeye cyane, kuko Uburundi buratunze cyane
burafise ibyo bwaheraho kugira ngo butere imbere, akaba ariyo mpamvu abatari bake bababajwe n'ibyakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri abari mu ruhande rwa Ndikuriyo ari nabo bavugaga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, uku kubaye ukuboko kwa kabiri baciwe. Bwa mbere bakuweho Bunyoni arapfungwa, none bakuweho Ndikuriyo arishwe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi ikibazo kigiye gusenya burundu iyi CNDD-FDD mubona. Ndayishimiye naho yibwira ko rwose ariko arigiza ku ruhande abanzi biwe, ariko andi makuru adushikira aremeza ko ahubwo nyabona ariko yongereza abanzi biwe, kuko n'utari umwanzi we uyu munsi agiye gutangura kumwikeka ndetse atangure kumugendera kure. Biraboneka neza ko abajeneri bahambaye bamaze kubona ko aribo bagiye gutahirwa, nabo ako kanya bahise binjira mu karwi karwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye aguheza agutwengera, niko benshi bariko baravuga, akaba ariyo mpamvu bigiye guteza ikibazo gikomeye cyane muri CNDD-FDD, aho benshi batanguye no gutegura uburyo bwo kumwihora kuko babona neza ko aribo bagiye gutahirwa. Ibi biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi birateye isoni kandi birababaje, n'ibikorwa biteye isoni kandi biteye agahinda. Mu by'ukuri abaryango ndetse n'abakunzi bandikuriyo barakubita agatoki ku kandi bavuga ko nibiba ngombwa bazajya no mu migumuko bagamagana ubutegetsi bwa Ndayishimiye, kuko atacindi bumaze uretse kwica, kuko nta nico bwigeze bugeza ku bene gihugu. Amakuru dufise dukura wa ndani muri CNDD aravuga yuko CNDD-FDD bashigikiye Ndikuriyo bari bariko barategura kumukura ku butegetsi amaze bakimika Ndikuriyo. Bababajwe cyane n'urupfu rwa Ndikuriyo ndetse bakubita agatoki ku kandi bavuga ko byanze bikunze bagomba kwihora vuba canke kera, ariko ko Ndayishimiye nawe atazagumya gutwara igihugu aguma kwica abagumyabanga bijunja n'ijambo. Tube turetse iyi nkuru ya Ndikuriyo turayibandanyiriza amakuru yacu hanyuma. Reka tubanze tubabwire ku nkuru nanone ibabaje kandi iteye agahinda, inkuru yababaje abarundi benshi ndetse bakaba bariko barasenga bavuga ngo Imana itabare Pacifique Ninahazwe, umukuru wa Fokode, umurundi maze igihe kinini aharanira agateka kazina muntu, akaba amaze igihe yaravuye mu gihugu kuko yagirijwe ibyaha bikomeye, harimo no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko aho yageze mu mahanga n'ubundi akazi ke kakaba katarigeze gahagarara, ahubwo yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo atabarize abarundi baba bari mu kaga. Hari benshi bakize kubera Pacifique Ninahazwe, kuko urubuga rwiwe rurakurikirwa n'abarundi isinzi kuva ku bategetsi bo hejuru gushika ku bategetsi bo hasi ndetse n'abanyagihugu muri rusange. Ni urubuga yagiye acishaho abari kunyuruzwa, agacishaho abariko bararenganywa, bikarangira ikibazo cyabo gishikiye kure kigahita gikemuka. Benshi baduhaye intahe batubwiye ko bagiye bakizwa n'ibyo Pacifique Ninahazwe yagiye acisha ku rubuga rwe rwa Facebook ndetse n'izindi mbuga zitandukanye akoresha. Ni umurundi uharanira ko umurundi wese ahari hose atekana, yaba ari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ni umurundi wagihuguye ukunda gushira hanze amabi ndetse n'amagorwa abarundi babayemo kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni umurundi wagiye ugaragaza kwitanga gukomeye cyane, ariko uyu munsi ararembye ndetse amakuru adushikira avuga ko ageze ku kanyuma, umwanya uwo ari wose uretse Imana yonyine yomutabara ashobora gucikana. Barundi barababaye cyane, barashavuye. Iyi nkuru iriko irabatuntuza ku rugero rukomeye cyane, gusa bariko barasenga Imana yo mu ijuru kugira ngo ikize Pacifique Ninahazwe agumye gukora umurimo yatorewe kandi yahamagariwe, kuko arawukora neza, abarundi bagakira ndetse bagatunganirwa aho baba ari hose. Ni benshi bagiye batubwira ko bakijijwe n'ibyavuzwe na Pacifique Ninahazwe, ni benshi n'uyu munsi batabarizwa na Pacifique Ninahazwe, yaba aboroheje yaba abakomeye ndetse kugera no mu bansi bitwa ko ari abansi be bagiye bamurwanya inshuro nyinshi. Yatanze akarorero keza igihe yatabariza Generali Arengiyome Bunyoni, mu gihe Bunyoni yamuhize inshuro nyinshi kugira ngo amwice, ariko we ageze mu kaga aramutabarije. Biranavugwa ko Bunyoni yari kwicwa uretse ko Pacifique yabimenye kare
agahita atabaza hakiri kare, yaba umunyagihugu muto muto yaba umutegetsi ushikiwe n'ingorane, nta wundi yitura Pacifique Nahazwe. Iyo amutabarije hari igihe Imana ikora ibitangaza ntabe akishwe. Ibi nibyo abarundi bariko baraheraho bagasabira Pacifique Nahazwe kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, agumye akorere abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.